Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data mwese nawe ukurikiye ijambo ry'Imana muri kino kiganiro, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Ndanezerewe mu mwami kuko yongeye kunyemerera ngo dusangire ijambo ry'Imana kuri uno munsi udasanzwe wo kuwa gatanu. Ndavuga ko ari umunsi udasanzwe kubera ko ku munsi wa gatanu muri kino kiganiro ni umunsi wa nyuma usozera icumweru, kandi ni tariki 31 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2021. Ni ukuvuga ngo ni umunsi usozera umwaka. Murumva ko ngirira ubuntu butangaje kugira ngo dusangire ijambo risozera umwaka muri kino kiganiro. Imana ishimwe. Rero muri kino cumweru gisozera uyu mwaka twari dufise theme twariko turaganira ko biciye mu bakozi b'Imana batandukanye, aho twariko turarabira hamwe iri jambo rivuga ngo iterambere ryo mu mwuka, iterambere ryo muri mpwemu. Ingene umuntu ashobora gutera imbere canke nirihe terambere ryo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Rero dusozere uyu mwaka, dusozere iki cumweru dusangira aya majambo dusanga hano mu gitabo ca Yosuwa igice ca mbere. Dusome uyu murongo w'8. Haravuga ngo ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, turi ku munsi udasanzwe canke tumaze iminsi mu bihe bidasanzwe, aho hirya no hino amahanga yose, indimi zose, amoko yose mu isi turi mu gihe cyo kurungikiranira ubutumwa, ama message yo kwipfurizanya ibintu byiza mu mwaka tugiye kwinjiramwo. Message mu buryo bwose, mu ndimi zose, kandi n'umuco mwiza n'umugenzo mwiza, aho umuntu ashobora kubwira ibiri ku mutima abamwegereye, ba mu muryango, abo bakorana mu kazi, abo bigana mu mashure, mbega abantu bamwegereye, ugashobora kwipfuriza umuntu ivyiza byose wifuza ko bimubako. Imana ishimwe. Ico ni igikorwa cyiza kandi n'umugenzo mwiza. No mu bizera Imana uwo muco urahari, aho twagiye turabona utujambo twiza dukuye muri Bibiliya. Imana ibahe amagara meza, ibahe kuramba no gukomera, gushikama mu gakiza, kwizera n'ibindi, uruvyaro. Imana ibahe ubutunzi, akazi keza, byose ni byiza. Ariko nagomba ngo dusozere umwaka hano kuri Saveur Divine turaba iterambere ryo mu mpwemu riruta irindi ryose dushobora kugira. Haleluya. Kandi iterambere ryo mu mpwemu, iterambere ryo mu mwuka, niryo riza rikatubera fondation y'irindi terambere ryose dushobora kugira. Iterambere twakwita materiel, ibyo umuntu ashobora gutunga nk'ubutunzi bwo mu isi. Imana ishimwe.
amajambo tumaze gusoma tubona aho Imana yariko irashikiriza igikorwa Yosuwa. Hano ku murongo w'8 rero Imana ubwayo ibwira Yosuwa ngo iki gitabo, ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe, ntuzubikure mu kanwa kawe, uze wame ubirimbura, uze wame ubyibuka, ubivuga, ubisubiramwo ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone ingene witondera ibyanditswemwo byose, ngo aho rero Yesu ashimwe niho ibyawe bizogenda neza, kugira ngo ugire amahirwe. Haleluya. Bene data, ngira iterambere ryo mu buryo bw'umwuka, ngira iterambere riruta ayandi materambere yose dushobora kubona. Inzu nziza ni byiza, umuryango mwinshi ni byiza, amashuri n'amadiploma akomeye ni byiza, mbere no kugira ubutunzi bufadika ni byiza, ariko ngo kugira ibyo byose bigende neza, ibyo byose bibemwa amahirwe, ngo ibyanditswe muri kino gitabo ntibize byigere biva mu kanwa kawe ku murango no mwijoro. Mwene data, ndakwifuriza ko uyu mwaka dutanguye w'2022 iterambere ndakwifuriza no kugira ngo ugire ijambo ry'Imana rizima kandi rigwiriye muri wewe. Mu mutima wawe ijambo ry'Imana rizima rigwire, mu bugingo bwawe ijambo ry'Imana rizima rigwire, mu muryango rigwire, aho uri hose ijambo ry'Imana ribe muri wewe kandi rigwiriye. Uyu munsi iterambere nuko umuntu yitwa millionaire mu madolari canke mu mayero canke mu yandi mafaranga afise agaciro. Nanje ndakwifurije kuba multimillionaire, multimilliardaire mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ube multimillionaire, multimilliardaire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritunge mu mutima rigwire, ube multimilliardaire. Nico ndakwifurije mwene data muri uyu mwaka uca dutangura. Imana ishimwe cyane. Reka turabe gato, iyo umuntu ari umutunzi, iyo ari umukire w'ijambo ry'Imana, iyo ijambo ry'Imana riba mu mutima w'umuntu, mu bugingo bw'umuntu rigwiriye, ingene bigenda, ico rimufasha, ico rimumarira. Hari amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4. Iyo dusomye kuhera ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 11, dusoma amajambo aho dusanga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Ku murongo wa 3, umugeragezi aza kuri we ati, niwaba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye acika umutsima. Raba, Yesu Kristo yari amaze iminsi 40, amajoro 40 ari mu bugaragwa yisonzesheje. Yishuye iki Satani? Ntiyamubwiye ngo ndi umunyamasengesho, ntiyamubwiye ngo ndi umusenzi, ntiyamubwiye ngo maranye n'Imana iminsi 40 ntajya ntanwa. Oya, Yesu yari umutunzi w'agahebuza w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu asubiza Satani, yishura Satani, aramubwira ati, umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ariko atungwa n'ijambo ry'Imana ryose riva mu kanwa k'Imana. Haleluya. Iri jambo Yesu yasubije Satani, yishuye Satani, ni ijambo ryanditse mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, gutegekwa kwa 2, gusubira mu byagezwe igice 8 umurongo wa 3, aho Imana yari kaributsa Abisirayeli ingene yabahaye manu kugira ngo bacishe bugufi, kugira ngo baze bamenye kandi batahure yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa. Haleluya. Ariko atungwa n'ijambo ry'Imana, ijambo riva mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. Tubona ngo muri uwo mwanya ku murongo wa 5 ngo umurwanizi amujana mu gisagara cyera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko vyanditswe. Satani nawe azanye ivyanditswe kuko arabizi. Uyu mwaka w'2022
n'umwaka tugiye kwinjiramwo utoroshe mu buryo bw'imhemu, aho abahanuzi b'ibinyoma bazozana ibyanditswe muri Bibiliya ariko bakabigoreka, aho abigisha b'ibinyoma bazozana amajambo yanditse muri Bibiliya ariko bakayagoreka, bakayacurika. Satani nuko nawe aterura ijambo ryanditse muri Zaburi ya 91 wereye ku murongo wa 11 kugeza wa 12. Satani aba ari iryo jambo aterura ararizana, avuga ngo haranditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutitare kwibuye. Yesu aravuga turahumba. Satani urahumba ku murongo w'indwi aramubwira ngo vyongeye wa mubeshiwe Satani, raba haranditswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Yesu nawe acaragenda mu gusubira mu byagezwe, kandi mu gice cya 6 umurongo wa 16 abwira Satani atari ko haranditswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe, Imana ishimwe. Satani abandanya agerageza Yesu ngo amutwara ku musozi ahantu hejuru, maze Satani aramubwira ngo ibi byose ndabiguha niwa mfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko byanditswe ngo uhoraho Imana yawe aba ari usenga kandi aba ariyo usaba. Haleluya! Yesu asubira mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 6 umurongo wa 13 haranditswe ngo mene data ndabifurije kuba abatunzi abakire b'ijambo ry'Imana. Haleluya! Muri situasiyo yose, aho uzoca hose, aho uzohagarara hose, pe importe ibihe byose uzocamwo, ariko niwa mutunzi, niwa bumukire w'ijambo ry'Imana, uzohagarara uvuge ngo biranditswe, haranditswe, data yaravuze ngo, Imana yaravuze ngo, abahanuzi b'ibinyoma nibahaguruka uzovuga ngo haranditse, data yaravuze ngo. Ijambo ry'Imana bene data rizima ribe muri mwebwe rigwiriye, kuko udafise ijambo adashobora guhagarara mu gihe cyiza no mu mwaka bucya dutangura. Udafise ijambo rigwiriye mu mutima ntazohagarara mu kwizera, ntibizokunda. Mwirinde, twirinde, dushikame kandi tugumye icyo twakiri. Pawulo niko yandikiye Abitesalonike mu gice cya 2, Abitesalonike ba 2 igice cya 2 ku murongo wa 16, mushikame ku byo mwumvise kandi mwakiriwe, amajambo y'Imana abe muri mwebwe agwiriye, kandi biri muri icyo gitabo nibikave mu kanwa kanyu nijoro no ku murango. Haleluya! Ngiri iryo terambere ryo mu mwuka ndabifuriza muri uyu mwaka tugiye gutangura. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, kandi Imana ibahe umugisha. Amen, amen.